Amategeko umunani muyo leta yarungikiye abakenguza amateka kugira ngo yatore ngo niyo yashoboye gutorwa. Ibyo bikavugwa n'umukuru w'inama nkenguza amateka Reveriyano Ndikuriyo mu gihe mu nama nkenguza amateka bariko basozera ibikorwa by'isasa ryo mu kwezi kwa Myandagaro. Reka twumvirize umukenguza amateka Reveriyano Ndikuriyo hari kuri wa 31 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2018. Mu bijanye no kugenzura ibigo vya leta twarakurikiranye ingene amabwirizwa twemeje ashirwa mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero twasohoye itangazo ryibutsa leta y'u Burundi ko yosuzuma kwibwirizwa nimero 1/1 ryo ku gatatu ryo kwa 2030 umwaka wa 2017 bitegekanye ingene leta y'u Burundi ikora n'amashirahamwe yigenga mu makungu riko rashirwa mu ngiro kuko ryemejwe cyane mu ngingo yaryo ya 18 itekanya ko mu guhakaze abakozi b'abarundi hategerezwa kwisungwa ibitigiri by'ubwoko n'igitsina nk'uko biri mu bibizwa shingiro Repubulika y'u Burundi. Kwisunza ingingo y'ijana na 38 agace ka 18 twaritavye ibikorwa by'inama zaduhuje n'abagize inama nshingamateka kwa 28 Myandagaro no kwa 10 Gitugutu umwaka wa 2018. Mu nama yo muri Myandagaro twari turamutse kwihweza ibiri mu cegeranyo cakozwe n'umugwi washizweho n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe hagati y'akazi na muntu. Inama yarangiye dutangaje icese ko ico cegeranyo cyuzuye ibinyoma byambika ibara bikongera bigacyoza inzego zirongoye igihugu cacu. Mu nama yo Gitugutu naho twari turamutse dushikirizwa ibyaranguwe n'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuranira n'umwanisha abarundi. Ibyafunditswe muri iyo nama nibyo byatumye ibwirizwa rigenga uwo mugwi rihinyanyurwa ugahabwa uburenganzira bwo gutohoza ku byabaye mu Burundi uhereye ku igenekerezo rya 2026 z'ukwezi kwa Ruhuhuma umwaka wa 1885 gushaka ku igenekerezo rya 4 Kigarama z'umwaka wa 2008. Ihinyanyurwa y'iryo bwirizwa rizotuma kandi hongerezwa igitigiri cy'abazobagize uwo mugwi ibyo kuri 11 shike kuba 13. Twisunze ingingo y'ijana na 102 twaremeje amazina 7 y'abagomwe na nyecubahiro umukuru w'igihugu ngo baje mu mugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Twarashize ahabona icegeranyo cerekeye ingene inyubako zimwe mu gisagara ca Bujumbura zitisunze amategeko. Twongera turerekana ingene leta yugarukana mu minwe yayo amatongo ayegukira. Muri kino kiringo dusozereye twaragendeye abene igihugu bo makomine atandukanye kugira tubahimirize bahindura ingendo biteze imbere bongera bateze imbere igihugu. Manama twaremesheje irimo abakozi bose bo mu nama mpuzamamateka kugeza 17 Nyakanga mu 2018 baradutuye ikibazo cerekeye amategeko abagenga. Tugiye gukora kugira ngo icyo kibazo gitoregwe inyishu ibereye. Muri iyo nama kandi twarahanahanye ivyiyumviro ku bijanye no kuja gukorera mu ntara ya Gitega. Kwinga 13 Gitugutu umwaka wa 2018 twarifatikanyije n'abarundi mu rubanza ko kwibuka imyaka 57 iheze incungu kwikukira ku Burundi umugambi wa Gasore bwadaguwe. Kwinga 2022 naho twaritavye urubanza aho twibuka imyaka 25 incungu ya demokrasi y'icubahiro Perezida Melchior Ndadaye yaramaze agandaguwe. Mu bijanye n'imigenderanire twaritavye ibikorwa by'inama ihambaye yabereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ihangiro ry'iyo nama kwari guhanahana ivyumviro byotuma amahoro n'umutekano bitsimbatara muri Afrika no ku isi yose, n'ingene amatati ari mu bihugu bimwe yotorerwa inyishu zibereye. Twaritavye kandi ibikorwa by'ihuriro y'inama nshingamateka na mpuzamamateka
byabereye mu bihugu bitandukanye, haba Geneve mu Suisse, Niamey muri Niger, i Bruxelles mu Bubiligi, ni Saint Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya. Kuva ku igenezo ya 2021 gushika ku igenezo ya 2024 Gitugutu umwaka wa 2018 twarakiriye intumwa zaje zirongowe n'icegera c'umukuru w'ihuriro mpanuzajambo rya politike ry'abenegihugu b'Ubushinwa mu ntumbero yo gukomeza ubucuti no gufashanya hagati y'ihuriro mpanuzajambo rya politike ry'abenegihugu b'Abashinwa n'inama mpuzamamateka y'u Burundi. Inama mpuzamamateka izobandanya gukomeza no kunga ubucuti n'izindi nama mpuzamamateka n'ayandi mashyirahamwe akora ibikorwa by'inama mpuzamamateka ikora. Vuba cyane kuva ku igenezo rya 2025 kuva ku igenezo rya 5 gushika ku igenezo y'icenda ku kwezi kwa Munyonyo tuzokwitaba inama igira 23 ya komite nshingwabikorwa y'inama igira 41 n'inama igira 41 y'ihuriro ry'inama nshingamateka mpuzamamateka izobera hariya ya Abuja, aho izokwigira hamwe ikibazo kijanye n'iterabwoba muri Afurika. Muri buno buruhuko butanguye tugiye kubandanya ibikorwa twatanguye byo gusuzuma no itunganywa ry'ibisagara biriko birakorwa hisunzwe amategeko. Tuzoba dusaba leta ko amategeko mu kubaka mu bisagara yokubahirizwa. Tuzobandanya kandi dutegura ibikorwa byo kwitegurira kwimurira inama mpuzamamateka mu gisagara ca Gitega kugira ngo mu minsi ya vuba inama mpuzamamateka itangure gukorera mu gisagara ca Gitega. Tuzokomeza ibikorwa twatanguye cyo guhimiriza abanyeshure kwirinda indazindaro. Tuzobandanya ibikorwa cyo guhimiriza abenegihugu ngo bijukire ibikorwa biteza imbere ingo zabo n'igihugu cacu. Mu kurangiza nk'uko bitekanye n'ingingo ya 19 w'izashingiro tuzokongera guhurira muri ino ngoro ya gatatu Kigarama umwaka wa 2018 twugurisa saa isanzwe ya Kigarama.